Ndabaramutse bakuze ibiganiro vya Heritage TV nongenda bayikaze muri ano makuru yaranze ndwi twaraye turangije n'akabagizwe n'ingingo nkurunkuru zikurikira. Muri no ndwi twaraye turangije harahimbajwe umusi mpuzamakungu mu kigo wahiriwe abana bagendana ubumuga bwitwa Trisomie 21 mu runini rw'igifaransa. Haratangujwe kandi icese amasengesho yo gusengera igihugu n'ishengero ryo mu Burundi. Aya masengesho akaba anatera intege ugwaruka gusenga no gukunda igihugu. Harahimbajwe kandi mw'ishirahamwe Amazi Water, umusi mpuzamakungu wahariwe amazi. Iryo shirahamwe rikaba rifise ihangiro ryo guha umurundi wese amaritiro 200 y'amazi ku munsi. Izindi nkurunkuru zigize amakuru twabateguriye mu mwanya n'idonedo. Nongeye kuba ikaze murano makuru. Y'Igenekerezo Rya 21 ukwezi kwa gatatu Burundi burifitikanya n'amakungu mu guhimbaza umusi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga bwiswe Trisomie 21 mu rurimi rw'igifaransa. Uwo munsi warahimbajwe mu kigo gisanzwe gifasha abana bafise bene ubwo bumuga. Userukira imbere y'amategeko ico kigo Esperance Nij'imbere akahamagarira abavyeyi bose bafise abana bafise bene ubwo bumuga ko banyegurura bakabazana hamwe n'abandi. Ni nkuru twateguriwe na Landry Bukuru. Mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu, ikigo gisanzwe citaho bene abo bana caratunganije udukino twerekana ivyo abana bamaze kwiga. Nij'imbere Esperance aserukira ico kigo imbere y'amategeko avuga ko icivugo c'uwo mwaka ari uguhamagarira abavyeyi bafise abana bagendana ubwo bumuga kubakura mu nzu bakabashira hamwe n'abandi. Umwaka turagomba kumvisha abavyeyi bafise abana babanyegeje mu nzu kuko turazi ko bari abavyeyi bagifise isoni zo kwemanga kw'Imana yabahezagiye ikabahezagiza uwo mwana nyene kuko hariho n'umwifuza atamuronse. Rero abo nukuri turabahamagara kugira ngo bahaguruke bakura abana mu mazu babashire mu bandi kuko ntitwovuga ngo nukuri ntitwobabesha ngo ngaha bazoharonkera ubumenyi bwo kuba aba docteur canke bwo kuba aba engineer. Mugabo gikuru twebwe twumva kandi kiduhimbara nuko aba bana bumva ko baryohewe, nuko baza bakaja mu bandi bakanezerwa kumva ko uno munsi ategereza kuvyuka kugira ngo aje kubonana n'abandi. Ico turagishimira Imana kuko turakibona. Leta n'umuvyeyi wa twese, n'umuvyeyi w'abakomeye, n'umuvyeyi w'abagendana ubumuga. Kujya bitaha amashure y'abandi naba babarabire ko by'ukuri aho bari bimeze neza, bashobora kugira ibigo kandi birashoboka bavyitumye ntivyonanirana. Ariko kandi n'ibigo bihari babishigikire ko turazi ko bigoye. Nk'ubu hari igihe tubona ko bigoye, murabona n'ivy'igitoro bigoye, mugaca mwiyumvira nk'umuvyeyi ategerezwa kwama arihira umwana bus iva mu Kanyosha n'umuherekeza akamuzana akamusubiza inyuma agataha hanyuma akagaruka kumutora. Muce muharura ivyo bintu ngene biremereye, turazi ko bigoye. Rero nkaho leta yoshobora gufasha cyane gose. Chantal Ndayishimiye n'umuvyeyi aharereye umwana, arashima ko umwana wiwe ubu yuzuye umunezero ibitandukanye nuko yajameze. Iciza nahabonye muri iyi centre, nabonye hari hakarusho gusumba ahandi hose namujanye. Kubera ahandi hose namujanye yama ashavuye, ntiyatwenga, nta munezero yari afise. Ariko ngaha yarashoboye kugira umunezero. Niyo asivye kw'ishure, niyo tumusibije ntiyemera, aguma avuga ati njana kw'ishure gushika tumuzanye kw'ishure. Umwana afise ubwo bumuga ari muhira
abahomvye umunezero, abahomvye no kubona abandi bana ko babaho. Urumva ntibashobora kumenya yuko hariho abandi bana bagumanye na barya abakozi bo mu nzu, nta kintu na kimwe bashobora kudevelopa mu mutwe. Nancy ni umwana arerewe muri ico kigo, ashima Imana uko ameze n'uko amerewe, agashimira abarezi n'abavyeyi biwe. Shima Imana yuko meze neza, ndashima Imana yuko cyerengije siporo nyinshi, kandi kubera yuko nayihevye siporo mugabo telefone yuko meze neza. Shima Imana yuko menyera koga, ndamenya koga muri piscine. Imana kukirinda, kumusaba souplesse na mama Bruno bose bangaha bose ngaha famille, ndashimira mukuru wa Damser. Shima Imana yuko cyubahiro nawe, merci, gushaka gushima Imana yuko shobora ngaha gushimira na Ben yaje kwigisha hano. Shima Imana yuko abarongozi bari ngaha mwigisha hano, Gayera namukunda yaje kwigisha misi yose, mugabo ari undi umwe mwigisha niyaje kwigisha ngaha hano yitwa God, nje niyaje kwigisha hano. Ikigo Nidamu kikaba ubu gifise abana bagendana ubumuga bwa Trisomie 21 barenga 200. Nomfri bukuru ndagushimire. Ishirahamwe Amazi Water ryarahimbaje wa gatandatu umusi mpuzamakungu wahiriwe amazi. Mu guhimbaza uwo munsi iryo shirahamwe ryari ryanateguye ihiganwa ryo kwiruka ibirometero 5. Karen Peak arongoye iryo shirahamwe mu Burundi akabashima ko bamaze gutanga amasoko y'amazi arenga ku 800. Inkuru twateguriwe na Bonaventure Nick niyo mwongere. Iryo higanwa ryatanguriye ku cicaro c'ishirahamwe Amazi Water, abagitavye bakaba barirutse ibirometero 5 aho bagenda barakora ibikorwa bitandukanye kuri buri kilometero. Aimable Muhire arongoye akarere muri iryo shirahamwe atubwira ko bashatse gutanga ubutumwa bw'ingene amazi mu Burundi aboneka bigoye mu ntara zimwe zimwe. Twakigize mu buryo bwo kwiruka kugira abantu bashobore guhimbaza baryohewe batwenga mugabo kandi biga, kuko hari ubutumwa dushaka gutanga bwerekeye ibijanye n'amazi. Nkuko mwabibonye ku kilometero twatugiye turashiraho igikorwa kijanye n'ibyo turangura. Murazi yuko amazi ajanye n'isuku n'isukura, twagiye turashiraho twereka abantu ingene bokaraba neza kugira birinde ingwara zifatiye ku isuku rikeye. Hama no ku kindi kilometero turashiraho igiti kugira abantu bashobore kumva nabwo bwa buremere abantu bagira mu gihugu hagati bagiye kurondera amazi. Nkuko mwabibonye ku kindi kilometero hariho baterura ibido irimo amaritiro 200 y'amazi kugira bifatikanye na babantu ba ruguru bagenda ibirometero bakaruha bikoreye ayo mazi aremereye gutyo onye. Karen Peak ari mu barongozi b'iryo shirahamwe mu Burundi yavuze ko bamaze kubaka amasoko y'amazi 800 kandi ko mu mpera y'umwaka bifuza kuzoba bashitse ku masoko 1000. And we are very excited to announce that today we have 800 water systems in the ground in Burundi. Hamaturi n'umunezero cyane wo kubamenyesha yuko no musi dufise ibipomero canke amasose y'amazi ashika ku 800 mu gihugu cyose. By the end of the year, we will be hitting 1,000 wells, and there will be a big celebration. Mu mpera z'uno mwaka rero twiyumvira ko tuzoba dufise ibipomero birenga 1000 kandi tuba turanirahaza dushima tunezerewe cyane. We'll have to run 10Ks. Nibaza ko tuzoca twiruka rero ibirometero 10. Mwomenya ko iryo shirahamwe rifite intumbero yo kwegereza amazi abarundi ku buryo gushika mu 2028 umwe wese azoba akoresha amaritiro 200 avomye ku rugendo rutarenze iminota 20 ku munsi.
Ndagushimire Bonaventure Nike niyo mwongere haratangujwe isekeza ryo gusengera igihugu n'ishengero ry'u Burundi ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije. Ayo masengesho yo gutangura icese iryo sekeza akaba yatanguriye ku nyigisho z'ugwaruka. Abigishije bakaba barateye intege ugwaruka gusoma no gukunda ijambo ry'Imana ngo kuko ari wo mushinge uko igihugu gitera imbere. Inkuru twateguriwe na Jibril Habimana. Ugo ruganda rugamije gusengera igihugu n'ishengero rufise inyigisho zifatiye gukunda igihugu, kwigisha ugwaruka ingene rwo kwitunganiriza imirimo imbere n'inyuma y'amatora. Naho Imana Dieudonne umwe mu bigishije muri ico gikorane yarasiguye kuco Imana yaremeye umuntu, abwira urwo rwaruka ko isanganya rya mbere umuntu ashobora kugira akiri muto ari ryo kwibaza ko yiremye. Isanganya rya mbere umuntu ashobora kugira abakiri batoya nijyo kwibaza ko wiremye, ukagera ahantu ugatangura kumva ko baye umuntu aremereye umustar, ukumva umenga Imana yari niyo umengo ni wayihaye akazi ko kukurema, ariko Imana se wayihaye akazi ko kukurema. Imana yakuremye mu ishusho yayo igufitiye umugambi mwiza kugira ngo kubaho kwawe kuiheshe icubahiro. Nayo Nkunzimana Prudent yaserukiye umuryango w'abasomyi ba Bibiliya ahamagarira urwaruka kugira Bibiliya umugenzi kugira ihinduka y'igihugu n'imiryango rikunde. Ehe nitugire uyu mugambi wo gushuhira kuvugana n'Imana, kuko nimba dukeneye guhindura igihugu, nimba dukeneye guhindura imiryango, ntituzoshobora kugira ihinduka rishitse mu gihe ritazoba rishimikiye ku ijambo ry'Imana. Jo gituma tubahamagarira banyagwaruka Burundi bw'uno munsi nejo kugira ngo Bibiliya muyigire umugenzi, amajambo y'Imana muyagire ayanyu. Turashima Imana ko mwamenye gusoma, musome musosegwe. Haleluya. Mutahure Imana bagomba ko mukiri bato bunyene bizobagirira ikimazi no mu Misiri imbere. Yesu abahezagire. Pastor Patrice Hakizimana aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe gihaye ihangiro ryo kuba hafi y'ugwaruka avuga ko yiteze ko ayo masengesho azozana impinduka mu gihugu. Iri sekeza rizoduha akarusho kaniniya kubwo gusengera igihugu n'indongozi n'ishengero n'abungere, bizotuma ugwaruka rurushirira gukunda igihugu n'ishengero, bizotuma n'Imana ubwayo hari ivyizohindura mu buzima bw'igihugu, haba mu butunzi, haba mu bwa politike no mu buzima bw'ishengero, kuko iyo umuntu asenza yizeye Imana mukuri, Imana iraheze kamwishura. Kandi nkuko twashira Imana imbere mu gihugu cy'u Burundi, ni ngombwa byose tubiha Imana, Imana ishobore kutuyobora no kudushikana aho tutoshitse. Rwaruka rwitavye ico gikorane rurashima inyigisho zatunganijwe kandi ko zungutse byinshi. Ikintu twize nuko icambere twamenye yuko byose ikiri hejuru ya byose ari Imana. Hama icya kabiri ndatahura yuko hari urukundo byose birakunda, kandi ndamenya yuko atakiri kure yo kuja munsi y'ubugombe bw'Imana, hama yuko atakinanirana mu gihe umutima ushatse. Mu nyigisho ibyadufashije dushira Imana imbere. Mu gihe dushize Imana imbere nta Imana izotugirira neza, nta kabuza yuko Imana izotugirira neza. Tumenye Imana ko ariyo nkuru, nitwamenye Imana ko ariyo nkuru tuzogirirwa neza muri kazuza kacu, tugende nk'uko ijambo ridusaba, ivyo Imana idusaba ko twokora. Iryo sekeza ryatanguye kuri uyu wa 25 ntwarane rikazobera mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi, rikazorangira igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa 12 mu ntara ya Kayanza. Ndagushimire Jibril Habimana. Ishirahamwe Teledis ribicishije kuri Canal Plus ryaratanguje imirongo mishasha y'amateleviziyo 9 akorera mu karere ka Afrika y'ubuseruko, akaba akora mu rurimi rw'igiswahili. Izo mbonesha kure Canal Plus ikaba yazishizeko kugira ngo ifashe abakoresha ugo rurimi. Reka dukurikire Steve Neninahazwe wo muri Teledis Burundi. Abaza amashene benshi baravuga ngo Canal Plus ngo ni gifaransa, bacha mwenekana CNN ari ishene mu Cyongereza, mugabo nindi bw'icyongereza, mugabo hani no munsi bavuga ati Canal Plus a peu près 90% ni igifaransa. No munsi twabazaniye
amasheni 9 y'igiswahili. Muntu uvuga iswahili ngaha canke ahandi hose Canal Plus ntiyakwibagiye, Canal Plus yakwibutse. Umuntu wese ushobora kuvuga ati amasheni 9 mwatuzaniye nayahe. Ndazi nguko nkivuga ati twazanye amasheni 9 umwe avuga ati oh wow. Iyo information gusa yaryoshe kumva ko n'ikintu gishasha kandi kiza Canal Plus ikoze. Washobora ati amasheni 9 nayahe. Ya mbere niyo muri Congo. Uyisanga kuri 365. Izindi nizi KTN murayizi yo muri Kenya, KTN News nayo yo muri Kenya. Na n'amashene y'igiswahili benshi mitwebwe dusanzwe tuzi kandi afanywanyi benshi cyane. Ayandi nayo amashene 5 mwese mumuzi benshi basanzwe bazi amashene hanini usanga kuri Decode sinze ku Star Times ya Decode amashene mwamwe ariko no kuri Azam ariko n'amashene keshi yo muri n'amashene 5 yo muri Tanzania ya mbere akunzwe. Akaba ari na hano duce tusoze n'amakuru twabateguriye uno munsi. Ndabashimire mwebwe mwese mwari muyateza abiri, mugire ibihe vyiza.